mimi ari umusizo kandi ngo ndabivuga yavuze ngo zobiturira basi umviriza turafise ibibazo yavuze ngo zobiturira ngibintu zobiturira umviriza niyabibona araza turire zobiturira umusi zobiturira neza cyangwa ukabivuga ati genda bivuyemo ibintu byo kuroga umusi zobiheba nizo cyavuga ati uyu ni papa wanje kandi amufukamire uyu ni papa wanje nyabihebe ibintu byo kuvura ibyo apana avura ibiki uyo by'uburozi ibintu by'uburozi cyo ndamufukamira neza avuga ati uri papa wanje mugabo ubu undamufata nk'umuniga yani nabure sana ndanezerewe cyane kubona nicyanye n'umusore birashika ugasanga narakira neza baheyo sasa pone mekwapi umviza rero kuntu bimeze we mzee nyumviriza nawe utoroshe ushaka ubizimya nyumviriza bizi none azimisha yeye amespiri yake zimisha anazimishaga zimisha nikoneshe sasa ugomba uzimye kamera azimisha sasa tuone sinabonye gari yaramukubise nani aragupiga anamuzimisha mu macho wiga sivyo just nimburi gombi reka rero tuvuge imvura itaragwa rero neka ndamwishure urabona uriko uravuga ati ngo ajye Sisiriya wari muhiri wanje wamaze kuvuga ko ari muhira ya directement kandi ugomba ugira iki uprofita akana kakabiri oya igito ubwa mbere yari gito ubwa mbere ubyaranye n'ujya mwana wa mbere yari gito. Isali bakunzi ba INYISHU media murakomeye meze fresh muri good jemeze neza cyane je ntari Jesus Carmelo nko ndi ngaye imbere yanyu nakoranije umuryango ashaba urumusaba bambara ngo ndumuhuza emuze bisanzwe kuba umuhuza cyangwa kutaba umuhuza kimwe mu kazi kiwawe kizira gusa kuronka kamwe uronse kamwe ushaka gushagumba kagushe ku 10 niyo ngorane ama je no musi ndabona muta mu mengo asiga afisa amafresher yana sigara umuntu mwiza bukera bakuza INYISHU media je bana mundabiri trace yabaye yarashatse yanzera mani nonga kugira nje mu kamera urabona ko twashwaye sinyene ko nguma ngaragara mu kamera ubu visage anjira zisigaye izimvye karuki cagi para cahetse ntiwigeze kumamagara Tupac namaze kuvuga ko uyu mwaka uza muri 2023 yani bisaba yuko ko baze kumamagara ndinde bagahemba muti Bill Gates baze kumamagara Bill Gates uyu mwaka mushasha umwaka wa 2023 baze kumamagara Bill Gates waramamagaye Tupac kandi wamamagaye Tupac ndabaye nani arashaka iyo ni ndoto nziza arashaka afise umwe vision cyambu cyanyu mu gifaransa cyo kuba afite umwe warati umwe ajewe ndaho umwaka ngira ndawucemo ndabiko ngene byogenda gusa nanjye namwivuriza ko atera imbere gusumba amen ariko turavye nk'ibintu ariko aracamwe urabona ko uwo mwe yakwera zohavura hashi agumaja mu rutana bamuroga bamukorera mani je nibigeze bandoga kandi no mu mugogo ko ndashaka kumenagura kusatagura niko ndavuga ramuze wawe ariko ndashaka kutubwira hamana mutamana we felicitation mu kuroga niko navuga felicitation usigaye uroga cyane jewe ryari umva imisi ibiri yose iheze nagume nzagiwa iwiwe ndamubwira ati mutama nyereka wa muntu wavuze ati ngo yandoze je narigeze kurogwa jewe hakuna misi jarogwa rero navuga ati muzei reka ndakubwira muzei nioneshe ujya muntu yandoze ukuntu byagenze iminsi jyawe kurogwa aguma tubarira ngo urumva ngo je ngo naramuvuye ibyabaye byarabaye nk'agakintu k'ubuzima nuko bivuga none jewe kuba naramuvuye ni bibi ni byiza we nigeze kumvura nashaka kumenya wamuvuye gute wamuvuye gute kwa muganga reka ndamubaza kwa muganga akubwira ati warugwaye ukunuko naso cabago umushatsi niho wakuye ku mutwe umushatsi byagenze sasa sister no reka dufate rero uno musi nakubisinzera uno musi nakubisinzera none nahindutse umusatsi wemera wari kizari zakoranye yari apararanga turiya kwa tushwa nagenda kubwira ati nagenda mubwira ati wingeso afise nayihebe none afise izongeso mvaza ndoto ziye zizoshika gute urazi gituma kuko nicyamuteye abonye aratanguye guhamagara abantu sasa gute bebe nicyamuteye sasa wo munajwa ruko raja agiye ukasoka sha kadori umushitsi ngamura kagacimbiri koga je nitwa karibu basi karibu bicare sha sasa bahebiyake tuga
Mwacha ende. Acha vitu gani? Mwacha ende. Baby sha igicari ngana. Mugabo ucunyaruka. Kwaza witwa nde? Denise. Inde? Denise. Ubanganye ni? Hepfo. Okay. BAHEBIYAKE. Basi reka ndakurindire ngo. Niko ndayagara mutama wanje hajya umenga afise nameze nk'agasuguru nyene. Toto ana kisusu. Ndio maana mimi muri no misi je sigaye nkandi. Je sigaye nsivye cyane. Labo mtoto ikuna zapu kita kudadade. Ni frappe. That's what I'm saying. Mimi kawaida. Wewe kuhamagara umukobwa imbere ya so wawe yakubyaye. Ibyo bintu vraiment umva bisobanutse. Kandi muri ko murayaga. Je sigaye nkunda abantu je sigaye nkunda gusa abantu. Nubwo musana. Na mimi tatu yega je ndumuntu akunda ikiyago. None ukunda ikiyago turi mu kindi kiyago ushuja mu kindi kiyago. Uzosanga we watambikije ugasanga ibintu byabaye ingorane. Okay mvuga rero muze wewe. Usigaye uroga cyane kabisa. Ninde ababwiye ko je genda bibamuje. Ivyo ntibibahi wanje jewe sindi umurozi abantu ba mama je nabarababwira izina ry'uburozi narajyanse kuva nkivuka none turavye jewe cyo nkunda mu buzima bwanje bwa misi yose nuko unyitu yagwaye Imana ishoboje ngirane ndamuvura nta kindi niwo mwuga we wanje naye ndivyo byose bisigaye ji wanje nta nakimwe mbona gisona ngo vyo burozi oya none ko abantu bavuga ngo isasi riva ku cuma umuhungu wawe akaba yavuye mu mbavuzi wawe je hari ya muri system yumze kwanza ico no babwira usi papa wanje byakora bisigura nawe ndabwiza ukuri uyu si papa wanje ntazofa nka papa wanje tambere uyu ndamufata nka ntare nkuko ndamubona ninge nameze n'uturori wengira ntibarako wewe ntibarakubwira ne wewe peti jena kubuje nizo sura kumamagara ko je ndumurozi niba bigeze oya je sinigeze nsara na rimwe uyo nawe yigira nk'umujene uyo si papa wanje yari umupapa wanje we yamaze kumva ivyo ngiziki maze imisi ndamubwira nene mumaze imisi muyagiki none umva apana kuva muri 2001 ngo ndamubwira ati ivyo bintu vy'ubu wawe uvugira nk'umuganga nibiki bireke mimi ari umusizo kandi ngomba ndabivuga yavuze ngo zobiturira basi umviriza turafise ibibazo yavuze ngo zobiturira ngibintu zobiturira umviriza niyabibona araza turire zobiturira umusizo biturira neza cyangwa ukabivuga ati je ndabivuyemo ibintu byo kuroga umusizo biheba nizo tavuga ati uyu ni papa wanje kandi amufukamire uyu ni papa wanje nyabihebe ibintu byo kuvura ibyo apana avura ibiki uyo by'uburozi ibintu by'uburozi cyo ndamufukamira neza avuga ati uri papa wanje mugabo ubu undamufata nk'umuniga yani navura sana ndanezerewe cyane kubona nishanye n'umusore birashika ugasanga narakira neza baheyo mimi baramuvuye barabongere kakarongo nivyo ngira ncenza kuraba mu mwanya huu gusa agenda kubwira iki tulia kwanza igituma je naguhamagaye nze tulia kwanza umva igituma nagutumye ko ntari akunzani tulia umviriza wa muhungu we BAHEBIYAKE igira nashanda kubwira ni giki abapolisi urabona umugore wawe SISIRIYA mani umviriza mani niga umugore wiwe niga winjiye mu bintu bya SISIRIYA oya umva waramamagaye Tupac iryo zina rirakaze atansi iryo zina rirakaze yego ndakuhamagara Tupac ko bawe voilà umviriza rero Tupac je cyatumye n'umantare aza kunzanira ni iki gikurikira ucumvesha wa muhungu ndiko ndakumva wa musore wewe nuzeye SISIRIYA sinzi ko abahungu baba bakweretse ikiganiro bakoranye nawe ubuzima sigiye abamo jejo gihana nakibonye ejo warakibonye maze imise go sawa raba rero ngene uya mu mwana yirirwa mu makara umugore wewe urumva asigaye sana makara mugabo ni Bill Gates sawa kandi ngufise indoto yo kuba Bill Gates none gasha uzoba Bill Gates n'imyikomo iri nyuma yawe y'umugore n'umwana wawe sha kinagenda kubwira ni tulia genda guhamagaye kugira ngo ndakubwira SISIRIYA kumwindaro naramuhaye indaro sawa ariko sinifuza ko SISIRIYA agumye wanje ubu SISIRIYA ari iwawe sawa
naheruka yakwankiye asa nini hivyo ya kawaida na karera amaze kugira iki oya bamubebe kubi wanje abana n'abandi bana sawa si ukuvuga ngo ari wanje mu nzu namutwaye mu rundi rugo ndamubwiye ati reka ntabwo baraguma ngaha kuko sinakubwiye ko nakunda bidakunda ko ashobora kuja mu nzi wacu akarorero reka ndabakarorero kandi arakabona yiyankiye kuko nagiye sinari kumwemera ko aba mu nzu burya rero mu nyuma yari yatsinze aremera aza gutangana ndamutwaye ahandi kuko nase yuko nishamuona mtoto mzuri anapita paki naona iko wabogari wamfata kabisa nase yuko ubwoba kabisa nase yuko aza kungira ante musubira kunyambika iceye sawa boya mwebwe iyo muriko muravugana n'umuntu muraza ngaho mukamwagiriza iko na nyuma ego nyarukasha mumwanya polisi nabo bamfata we bobo sikia benyakara kwa nge bano nibashaka kumfata leza mutazi ko unaona tia kule kwanza watu wao umviriza we baby tuti iko na nyuma we Tupac yeah baby urumva ningazi yanyita urumva byose murara reka je ndaza kwisubira muri laboratoire kona laboratoire gani nirabire kuko uyu muhungu namani burya iyi ngeso nyene niyo yari yatugamera kuriya gusa je namuhamagaye kugira ngo ndamusabire reka ndakwishurira sisiri utarabiheza reka ndakwishurira basira ko Yesu ndo musazi reka ikibazo mwebwe ngo mubiba ati moi je suis crazy love nuko nabivuga crazy love urukundo biragusha mugawe ivyo bintu nayo ngeso yo gukunda kuri kibonye cyose mu Giswahili no bavuga ati vyope birimaliza mbuzi zamani hapo zamani hapo yani bisigura yuko ni migani ya kera urabona ishwagara urabona ko yera rero yari yanitse ahantu imbene zihaciye zica zibona imigazi ngo ni kivundo urazi impene kukura mu kivundo zica zijako rega ntizatashe ibinywa urenda wapi BAHEBIYAKE ndio niko ndabumva ndabo umwana bademo kwanza okay endelea mani sawa rero nashaka nakubwire yuko ujya mukobwa Sisiriya sivyo ujya mureke kumufata nabi Sisiriya n'umugore wawe ujya mwana afise n'umwana wawe n'umwuzukuru wanje sawa gerageza rero urabe ngene ukubita agatima mpembero ukubita agatima mpembero sawa urabe ingene Sisiriya umwokipa umushire ahantu umugarure abe uwawe nkuko yaje kuvuga ndakwishyura apana guta umuntu nko kumenga n'ucakusheshe ndakwereke ico kintu ndakikwangiye wajeje kuvuga ndagusavye utsinde shavu sawa ugarukana agatima k'uruvyeyi sawa umaze kugira agatima k'uruvyeyi uca ugaruka rero uvuga ati bwa bundi ndabona yuko ivyanje ntuta amaraso yacu ajya n'amaraso yacu sasa mzee sikia sasa nurandira umuntu je wanda korogosora uragagoshora nyoko umviriza sikia sasa sikia reka ndakwishure we mzee acha nakujibie sasa reka ndakwishure ntaraheza kuvuga rindira ameze kuvuga reka ndakwishure mzee uyishure kubyo wumvise jewe cyambere kwanza reka ndakwishure kwanza areka kugorogotwa uragagorogota wewe impanuro ndiko ndaguha sikia sasa yumvire ujya mwana ni kwawe iko yicwa ari imbeho nkumbure no gufungura ntuzi ko yirwa afunguye cyangwa barari inzara ivyo byose umva wona tupa tunachwa akaguru gashira kandi ubona aratsinze ngo umugore naramutaye naramuheze sibwo bugabo ndagusubiriye mu gata voilà impanuro zagusa sinene ko ari zagusa abwo wanashaka nimbara aragahemba keneye reka naje ndamwishure basi ugomba mu impembe yinyishu reka ndamwishure kuko nawe ntiwompemba nakubwira ati undihe ivyo maze kugushira ko wewe gushikaho gera hajya rero uramaza cyambo cyangu cyako babiri gate nuzo babiri gate ugifise ubwenge bwugaye sawa uragacira nyoko aragacira nyoko niwe umva hewe sasa sikia kisibiko wavuza ati ngo hajya Sisiriya na muhaiki je ngomba ndakwishyura gusa ama point fort numvise na ama point faible hama ibisigaye nce ndavyirengagiza okay naco reka rero ndakwereke wavuza ati turi basi senja basi Mike mina niko sema okay
Tutazimisha kamera tujende. Nurami sasa pone mikwapi. Umviriza rero kuntu bimeze. We mzee nyumviriza. Nawe nabonye utoroshe ushaka ubizimya. Nyumviriza. Bizi none. Azimisha yeye amespiri yake. Sasa. Zimisha. Anazimishaga. Zimisha nikoneshe sasa. Ugomba uzime kamera. Azimisha sasa tuone. Sinabonye gari yaramukubise nani. Aragupiga. Anamuzimisha mu macho. Wiga sivyo. Just reka rero tuvuge imvura itaragwa rero neka ndamwishure urabona uriko uravuga ati ngo ajye Sisiriya ubu ari muhiri wanje wamaze kuvuga ko ari muhira ya directement kandi ugomba ugira iki uprofita kana kakabiri oya igito ubwa mbere yari gito ubwa mbere ubyaranye n'ujya mwana wa mbere yari gito niwamufyataguye mwazaranye wawe wiwanje wa wapi reka ndakwereka ni ya kabiri agomba abyo ujya umukobwa agomba yasama indi ya kabiri gute rero urabona ko Diamond ukuntu bimeze ko Diamond nyavuze ko ngo aracari yari mu bana yavuze ko ngo Sisiriya aracari mu bana ariya reka ndakwereke rero ko Diamond bimeze uko muri ko Diamond mwese mugenda ahantu par exemple uyu mwaka imigwi yose yari muri Qatar kuvuga umugwi wose ushikiriwe gukina uca winjira iki umviriza uca winjira muri tere kuvuga ya Sisiriya nawe nyene naragera kwa gira iki muri imisi nyene ashaka kwinjira kuri tere nawe nyene ukamukora neza ukarondera kana kakabiri ivyusheke we menyisha ku kibazo nagutuye nta kindi kibazo ni ora kwishura ndiraguya tugarura umutima w'urukundo n'ikigongwe sasa wewe baza ko ufise reka ndakwereke muzee ujya mwana areke kwirwa omega yanamye kugahinga wewe muzee reka ndakwereke wewe baza ko ufise urukundo kwa Sisiriya mwana ati gituma ndaguye uzokwamana imigisha kuba waramubonye ahantu yadandaza amakara kandi ukiyumvira kumuzani wanje kugira ngo ubimbwire muri kumwe rero nawe nyene hivi mtoto anakuja simwache kandi ni kigano cha gihera yarindira mimi naona mtoto anakuja BAHEBIYAKE emera kuko n'umuntu wese aza kukubwira umviriza umuntu wese arakubwira ati icyambere kwanza sikia mzee utari icyambere mu janzu yawe raba kujya wari wabigize ubwa mbere umupangire sawa wongera uzuramumenya BAHEBIYAKE je ndakwemereye nzogufasha agiri ariko ko tuyacanganya gari wewe rero warashaka n'abafana ariko arabinjira abantu bakurikirana YouTube abantu bakurikirana YouTube ariko arabinjira mu matwi n'ivyiwanyu n'abafana bagomba ngo ndamubabari nzamuona mtoto sasa una kumubabarira ni giki umviriza iwarusa bashitse umviri sasa mtoto ana mata iyo niyo ngo mata tai wewe sasa sona nayo kandi nasigaye akunda abakobwa benshi naye nubasigaye akunda umviriza ndakubwire rero BAHEBIYAKE katoto kana kandi ubana nijyo umviriza ubu ndahindutse reka kwandika amenyo ubu ndahindutse zimisha kamera umviriza ndakubwire gushikisana kabe wenge gukenyerera iyo ngeso kandi ugiye kuyiheba arabadirisha iyo ngeso ugiye kuyiheba je te dis franchement ndabikubwiye iyo ngeso ndakura hiye sasa wewe n'umwana wanje w'imfura je na ngeso y'abakobwa mfise kunkumura amavya wewe nije nako turavugana ntare umviriza umuna irakwega ikikwegera sawa kandi asha je nakubesha BAHEBIYAKE bobo ahinduka ubera kubwira mwe muri abakozi ba BAHEBIYAKE nukuri mugerageze muhanure BAHEBIYAKE atari uko naho BAHEBIYAKE jenge kumukorera ikintu urumva kirapana birebe yakurogana rogana oya je mwana wanjye mu cyo ndamukorera kuko no mwana sinshobora kumuroga ariho ngiye kumenya icyo ndamukorera kugira ngo nejo nahijya ejo ntazasubire izo ngeso ibintu byo kurogana ibintu byo ibintu byo kurogana byaraheze nivyo naguhamagariye sikia sasa wewe unakwambia wewe umaze kumbwira ibintu bya Sisiriya sikia kwanza je naguhamagara kwera Sisiriya ibintu by'amacamba naguhamagara kwera Sisiriya umaze kumbwira ibintu bya Sisiriya muhamagare Sisiriya rero tuvugana Sisiriya bihere sasa sikia mzee mambo ya kurogana urumva uravuga imbere ya kamera uravuga imbere ya kamera ko ugomba ndoge biriko birinjira mwariya tumupige simu Sisiriya ku mamagare Sisiriya rero sasa wewe bigira yuko icyambere twaravugize irenyo y'umuryango usikia nare zamani sisi tunafanya hata ngo TV online inyishu medani hata ngo ibiganiro kera rero mu kwa kabiri kwa minwa mu kwa gatatu ubwa mbere
gushika naho amateleviziyo wakalaiti baje kudukoresha ikiga baje badusanga tuba turashwana ico kiga kera rero byace bitangura kugaragara sinda Sisiriya nyene avuga ati ngo urabona aguma gushika naho ngenda kugupimisha amaraso umwana kwanza none wasanze ari Rwanda nasanze rwako iwanje Sisiriya ngaho wase cyo gikoresha umwanya yari akiri muri wakalaiti Tulia we nare uviriza nove ku bahe nari kirwa rakata hirya no hino na hino sawa aho tugeze uno munsi we nuswaza uziko bahe Sisiriya bafitani umwana none bamaze umwanamke ni robo ni robo njo kwanza wewe niko kuita usiki naki akona wai wapi njo kwambie kwanza wewe waambia una wai wapi wewe cameraman ugiye we bobo unachwa pale mama kwenye ule iko pale ukanzanyesha je sio ndio masomo oya tafsiri kubalisha muziki mimi mwenyewe nina muziki mimi naimba mwimbaji sasa unaitwa nani Mary nani Mary Mary mtoto mkali twende kwanza msalimie mzee wangu pale niona msalimie mtoto mzuri usija sasa mimi nitakubeba wapi Arabi Saudi mzee wabonye wa muhungu wao ila mimi nina muziki yangu kwanza mimi nimepata na platinum mzee msalimie babangu ya kitu gani mzee wangu huyo hapo msalimie ni salimie zaki sasa Joyf mambo uko sawa natoka wapi Mary anasema anaishi kuna mbele kidogo anataika alikara acha wai kwanza hapa kwanza aipate simu acha kumgusa na narezi sio ya kula wako sasa wewe mapenzi ni hatari majabu guchi hanta bizu basi ona we njoo wewe ni Robelia hapana mbaya njoo mzee kwa wapi bakunzi banyishimeze mzee waragiye bana bashimiye cyane kubona ule mzee unaona ule mzee ni problemi sasa na wewe tabia bademu hapa mimi sipendaji wanamke jengu ndabantu nujya mukijujya musori jengu ndabantu gusa na ibintu vyamanyanga je kwanza mimi wapi na wanake wazimishe kamera bana wazimishe kamera jua nini rero nikuvuga rero ni kwihangana gusa mugabo urya mutanga afisinge sombi we aguma avuga ati ngo vya Sisiriya ngo urabona urazi vyamukoreye urazi vyo yankoreye uno munsi meze neza cyane kubera ubukene nibinde sasa nje ngo asema ifite wanawake rigafata abakobwa bose ko ari abantu basanzwe ndamubonye mwe umukobwa cyambona ko ari umuhungu urumva byo wamenye sasa ibi bintu vyawe ngira ni problem nk'ibiki rero program y'abantu bagusubire barabe ko ari akantu ko hinduka kuko wewe ukuntu uri kuritwara turabye neza turabona ko ari akantu menga nakuburozi ko bakakuri hapana nare shaka changanikiwa BAHEBIYAKE ni changamoto tu ya maisha changamoto ya ingo rero ingo gato kwanza ibinyobwa urumva rero sasa masikia nare mimi sio hivyo oya buzima niko bumeze kandi ubuzima je ko atanzoganywa none ushaka ngire gute uza ko kubraininga mu mutwe kuba umustare ushaka kuzuranywa abademu ntanzogonyo ushaka kuzuranywa abademu basi mama gari Sisiriya mama gari Sisiriya Sisiriya mama oya twende kwa mzee wako tugende kwa telefone rero narabonye afite uru telefone rero sasa simu yako mu telefone yazimisha uza kamera jenda misi msamasha mpata laki naramubaye ikigongo ariko waramuhaye ikigongo nsanaga waramuhaye ikigongo muga nturamukuri yari nujya mutamucuma magara ndabona ari ku kiyose ariko anyitabe cuma magara je ndamusaba ikigongo ariko kumumba tumusama ni kawada